Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, iyi ngo mwafashe yo kurekura abafungwa bamwe bamwe ibihano vyabo vyabaye ntabanduka, ifise inkurikizi nziza cane ku migwi myinshi y'abarundi. Ubwa mbere igiye gutuma abahora bafunzwe bidegemvya basubire mu miryango yabo no ku mirimo iteza imbere igihugu. Kukaba nkako benshi muri bo baracafise imyaka yo gukorera igihugu n'imiryango yabo kuko baracari bato. Ubwa kabiri iyo ngingo igiye gutuma imiryango itari mike yiruhutsa kuko yahora yama ku nzira, ibaza ivy'abanyororo babo, igemura, tutibagiye n'imiryango usanga yaratatanye kubera ko yihebuye. Ivyo bigatuma abantu bata imirimo yabo bariko bakurikirana ababo bafunzwe. Ubwa gatatu iyo ngingo igiye kugabanya ibitigiri vy'abafungwa bari mu mabohero vyari vyabaye umurengera. Ibitigiri iyo bibaye vyinshi bituma kubagaburira, kubavuza, kubatunganiriza mu vyo bakeneye bitwara uburyo bwinshi leta. Iyo bagabanutse rero ubwo buryo buraheza bukagabanuka, bigatuma ikigega ca leta kihatorera koyoke, ayo mafaranga akaja gukoreshwa mu migambi y'iterambere. Ntitworeka kubamenyesha ko mu gisata c'amabohero tuguma dufise utubazo dutandukanye. Ku kibazo kijanye n'ibitigiri usanga mu mabohero birengeye ivyategekanywa, ahanini bivana nuko amabohero yakira ibitigiri vy'abanyororo birenze ivyo yari yategekanirijwe acubakwa, kuko nka yose yubatswe mu gihe Uburundi bwari mu minwe y'abakavamahanga. Ico gihe naho abarundi bababa imiliyoni 2, mugaca mwumva ko ayo mabohero muri iki gihe tugezemwo usanga hari hayashaje cane. Ahacu tubandanya nk'uko twama twabishikirije, duhimiriza amasentare ko yogerageza kuza aratanga ibihano subirira munyororo. Tukaba turiko turanatunganya neza ivyerekeye ihangiro twihaye ry'uko abafungwa bokora ibikorwa vy'iterambere mu mabohero atandukanye kugira basahirize igihugu, bibesheho, bareke kwama bareza amaboko bagaburirwa ataco bariko barinjiza. Tugarutse ku bantu baronse ikigongwe, twagira turasabe ko mwogenda mukabana neza nabo muzosanga ku mitumba, mushikire mu migambi y'iterambere barimwo. Dusavye abagiye kubakira mu kibano ko bobikorana umutima kivukanyi no mu bugwaneza ntangere kugira bafashanye kubaka igihugu no kuronderera iterambere ku neza y'igihugu no ku neza yabo nyene. Abagiye gusubira mu miryango nabo tubasavye kwigenza runtu, birinde gusubira kugwa mu vyaha vyotuma basubira gufungwa, kuko muri ico gihe iyo agarutse gufungwa yari yaragiriwe kino kigongwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, ntaheza ngo amategeko amurekurire gusubira kuzoronswa kino kigongwe ubundi. Dusavye abajejwe intwaro ku nzego zose kuba hafi abo bazoba basubiye mu miryango yabo, bongere babahimirize kwijukira ibikorwa vy'iterambere kugira ngo biteze imbere, bagwanye ubukene n'inzara mu miryango yabo, kuko baca umugani mu Kirundi ko aharaye inzara havyuka inzigo. Iyo nzara nayo yohava ibatuma basubira kugwa muri vya vyaha bakagaruka muri rino bohero.